zoe tulishakutia ndani. Kisa bingia hemu. Tunakubali sana. Hapana. Mtanipe Kisha koresha mwana. Ajmal today became an influencer. Okay. 3 2 1 action. Yeah, ready? Action. Okay, koresha mwana. Yo. Karibu bro. Karibu, nimekaribia. Afute mikro katikati ndio sio wote tutasikia. Itanani cameraman salama? Sawa sawa. Si rafiki yako, sawa. Karibu tena kwa sasa hivi. Amani sana. Uko bien? Niko poa kabisa. Yeah. Filmu zilikuwa za mingi. Ni za mingi na naziaisha atakuisha. Haziaisha tutarudia basi tupeleke muda. Ha. Biko hai sasa. Bien. Sawa. Unaona hii? Naambi unaona hii kila kitu. Kila kitu mimi naona kiko vizuri. Kiko vizuri kabisa, organization iko fresh, plus ni kali. Mimi naona kila kitu kiko poa na mafilamu tumeona ziko vizuri zote. Ziko zinaisha au pendi kama zitaisha. Sawa. Yeah. Ndo cha kwanza. Ndo cha muhimu. Bali realizateur wenyewe bali tumika filme bali Twitter tukaona film. Ndio. Unasema nini kwa hicho? Unasikia vitu viko vinaivoli wewe hivi tunakuwa tunaangalia filmu za Barundi zinakuwa. Yaani unaiangalia unaisikia. Unasema nini? Mvuze mu Kirundi mu bisanzwe filme ziko zirevuriwa cyane kubera ugegeje kumviriza sound kungene twumviriza amafilme kera n'ubu biratandukanye cyane. Uravye image kabisa urabona neza ko harimo maide, urabona neza ko hari filme zisiga ubwenge. Rero nk'ifilme twaravye yahujya Kudra mba ni filme vraiment ushaka kubona uburemere bwayo ukavuga ati isi filme yo ngaha iraremereye gose kabisa. Izindi nituziga ariko ijya filme irabona yuko arakaniza isumbye. Arakaniza isumbye kabisa karagatandukanye cyane nazo. Rero ivyo byose ni ibintu byo gushimira Imana kuba hari umuntu yoshobora gupresentira Abarundi. Yavuze ko atari umurundi ari mukongomani ariko n'umurundi ariko nubwo buri umunya Canada ukorera ngaha mu Burundi deja ubutanga produce kirundi nta kibazo. Ivyo ni byo gushimira Imana. Asante sana koresha mwanya. Zari biryoshe filme zari ziryoshe urumva. Ni ibintu tutamenyeye kandi bimeze neza cyane. Ego. Ubona gute uno munsi ejo babandanije ukuntu bikiboshiramo kubera dushikajya hejuru. Vyiza bubandanya bakabishiramo ingufu kuri promotion. Nka jewe naje ngaha atanga uvuza promotion cyane sinasiguriwe ikintu ikungene kimeze ko iyo umenya ko ari ikintu nk'iki ko jewe n'umuntu toshaka kuvugana nubwo bari amafaranga yampaye ariko nkamuhereza ide nkavuga ati ibintu je ndabifitiye experience ndazi ngene ibintu bitegurwa no musiga muri institute hari abantu benshi batari bazi yuko ariko arabera ikintu gikomeye nk'iki amafiche ucinjira ntubona amafiche ivyo ubukurikira bazobishiremo ingufu cyane kubera ibintu bigende neza. Ikindi kintu naco ishima nukungene ibiteguye urabona ucinjira protocole urabona mu gusohoka kwicara urabona ingene ntakajagari ego ibintu bitonze neza. Ijya ecran ningira ni projecteur mu bisanzwe urabona image Uraniza ko atari za ekra zo mu masiti wacu. Una ko ari kabisa ibintu biteguye neza. Dushimire CCF, dushimire n'aba ba presenter bateguye aya masinema ba Gaposho, bijya bazira filme ba Kudra uje no umuntu akomeye cyane. Urumva ivugiye n'igifaransa ari abantu batari kubana na mutahura. Ivyo ni ibintu kwaza biteguye ukabona neza ati n'umuzungu nubwo yaje. Yabitahuye urumva ntiyarambiwe. Urumva ushare n'ibintu ubiravye umengo ni ibintu umengo aba diaspora babishite mu buryo bwinshi ariko je nageze kubaza hajya buke bambwiye ati nukuri abanyene ubona ngani bo babiteguye ibintu cyane n'ibintu je no cyandana basabira umuntu wese yoba yifuza iterambere kongereza ingufu ko ni tafari filme ni nk'umuziki umwe arashira ku itafari akarera ndibaza wumvise n'amajambo Gaposha ariko arashikiriza yakubwiye ati twebwe turakoresha filme aba ba underground n'abantu bamaze kubakiza numva barabivanga kugira mudugiremo ni tafari ugenda urashinga ukakura karenge ugashinga itafari ugakura karenge bajya washinze itafari nibo bagenda bara nabone babandaniza aho we wagarukije.
urakoze cyane koresha umwanya Asante sana. bivanye n'ukuntu umwanya wagiye urajana ibintu byose byagiye bijanye Yeah. wabishimye wabonye ko bimeze Yego, yego, neza nabishimye gaposho kandi. kudra bakoze ibintu nyene urumva tutamenyeye Yego cyane, yego cyane. ukavuga iyi filme ni sawa Bon, ni filime ziri mu bwenge. uramenyeye Yeah. ibi bintu urabimenyeye entertainment ibintu bya Yeah. gukubitana mu mitwe urabimenyeye Yeah, yego, yego. ubabwiye iki icyo nababwira ni ugukoza no kongereza ingufu cyane kuri iki cyumviro bagize kuko ibi byumviro hari abantu basohora filime ukazoherukira wakubwiye ngo ndi muri tournage ntuzigere umenye izindi information ukazoza ubone filime ngo ngo yarasohotse ngo aciye umwaka ngo imyaka ibiri urumva ibi bintu rero ni byiza birakangurira umuntu kumenya ati bana kabari mu kazi kandi n'ibikorwa biriko biragaragara ngibi ukamanza ugahonjwa kwanza ukajya imponjo hama then ukacuja kubandaniriza ibikorwa aho rero ku rubuga nizera neza aho baba babishize byose ko ngana bibonye bikuntu gutera uburoho gusa abantu badutera uburoho no gutera uburoho gusa ariko iciza niko bacaguha address ati wowe rero ugashima tuendelee ku YouTube niyo niho isigeze ego asante sana tuendelee tuendelee turudi kule tena kabisa asante sana kwa shimo wewe unazoea hivi vitu uraganira nabo babwire kora ego turayaga turazina intambwe ya mbere iruta urumva iruta ni yejo ego turabandanya ego cyane turyoherwe cyane abakoze byose twigire ducomoke bye